Hello guys, nizere ko mumeze neza kandi mukomeye. Ijwi ni sanamu ni Judy Kael, inyuma ya kamera ni Pontium from KZ Media. Niba ariko aramfata amajwi kuri uno munsi nkuko mubimenyereye, iyi ni E+257 imwe mu televiziyo ya entertainment iri ngaha mu Burundi, ibazanira ibikorwa by'ugwaruka cane. So uno munsi nagiriwe ibakwe ryo kubonana n'umwe muri ya mahasa mwama mubona kuri Mutamagerare office show, ari kumwe n'umutambukanyi mwarasinye. Okay, ngo ari kumwe n'umutambuka mvani wavyivugiye sinshobora kumukana bivuye mu gutambuka. Urumva ujya mu muguma mutambukana n'umutambukanyi wawe. Ujya mu muguma mutambukana. Niba bari umutambukanyi wawe. Okay, urumva ko none munsi murabona ko batambukanye bakazana gushika ngahanye muri E+257. Tuge tubaze ibibazo nyene bombiri out gato yana comedy, ariko kandi tuza kubabaza no ku kazi kabo. Ariko ikintu gikuru cyane zo kuvugana nabo ni kuvyerekeye couple yabo. Mwarayibonye cyane, mwarayibonye kanshi, abantu benshi bariyumvira is true, nivyo bari mu rukundo canke yes. Nanyereke ya peli nyereke 20 za. Nina kwanza sandarinde ngerezo kumuraba agiye kuronderaho andi ndayikora ahantu hose ukuntu bamabaye dada muhira mu dada muhira usanga ari nkiri kigabo sevira dada muhira nikwera ndamuzisha ndaramuyemera cyane. Yes, Butoyi na Sisi ndabahaye ikaze cyane kuri kamera za E+257. Murakoze cyane kandi natwe turishimye cyane kuba mwaduhaye ikaze, mwaduteye iteka ryo kudutera kamo. Kenshi baravuga ngo umugore yemereye ko avuga ifo ko umugabo abanza kumuruhusha. Urusha warumuhaye? Ndamuhaye urusha. Okay, Sisi urakomeye? Tumeze neza, turi fresh. Okay, ni salade. Wari kuvugana nande ko bisanzwe tutabeshanye? Ubu unye ntari ko aratwumva turiko tuvugana entre nous deux. Kuvugana n'umukozi w'umuhira. Umvise ko atari kigabo? Yes. Ikibazo canje ca mbere ndashaka kumenya mbega urukundo rwa Sisi na Butoyi rwavuye he, rwaje gute, bafataniye he? Sinzi abahungu kenshi barabesha, ikambaza Sisi. Mubaza we siwe yantonde nije namuronde. Urumva rero vyogorana ukuntu ugira kwishure. Umugabo ndaza mvuze mutsimgire anniversaire y'urukundo rwanyu Sisi no yamabikora. Erega abakobwa bose bo kwisi afuma yibagira amahera wamuhaye yose, ayo wamuhonze yose, ariko akibuka itariki imwe atanguye gukundanira kugira amenye niyo muzoheba. Ndabizi abakobwa ku itariki imwe akundani ni problem. Gusa ico reka dacishura ico kibazo. Sisi yarigeze kwigira ngayi Bujumbura, nanje nibuka nari muri stage ino ibujumbura, niyo totanguye kubonanira. Hama nyene ndamushima ndamutera imitoma ntiyangwa ivura jewe umukobwa ndesha kuri iyi si akananira. Sinzi urabona ryabuye ryo mu monga hariya indani niko bagumye vrema. Sinigera ndesha umukobwa akananira mu buzima. Urangora ukanzungurusha ariko fin turoza kunyemerera. Ala fendi baza kugira Sisi yakwemereye byafashe umwanya ungana gute? Muke nka 3 semaines kuko ndafise imitoma namanjane none sungana mbeshuzi je umva nabwira ikintu kimwe jewe umukobwa ngo rindira nzo guhinyisha uruma na cese umva nabwira ikintu kimwe jewe ukuntu meze uri umukobwa ukama umwanya gusa nkagusaba tubonane ukavyemera sefine ubu uriko riroga nukuri kwizina ry'Imana uzotahura ko wanyemereye dufise nka 3 mwa n'imiburi turi mu rukundo. Sisi igihe Butoyi bwa mbere azimbere yawe nirihe jambo rya mbere barakubwiye utazopfa wibagiye uvuga uti iri niryo ryatumye je ndamwemera? Umfete reka mvuge bwa mbere na mbere nyine na byari bimeze uku ikintu yankoreye ntazopfa nibagiye. Ndibuka narigeze kugira ingorane muhira baranyirukana ari mwijoro, hama tuca turararana ahantu. Nico kintu ntazopfa nibagiye. Barararanya kurarana peut-être mwe mumva ibintu hariyo kuryamana no kurarana n'ibintu biri bitandukanye mutandukanye ibintu twararanye urumva
igihe novuga ati yari mu gihe kibi hari abantu baza gutahura ibindi bintu nitwaryamanye bano b'Imana twarararanye twaryamye duhagaze nitwakise umusaya oya twaryamye duhagaze nibave batahura ibindi bintu hariyo ka urimwo na peti yo kujya utayironka jengira ndagwe akarero gatoyi dufate nk'ubu je ndibaza ahantu hambere hari sinaho ukuntu muri Somali barondoka kuko ahantu hari intambara sinumva ko umugabo ashobora gushaka umugore wiyiwe mu ntambara nukuri kwizina ry'Imana igihe cy'amagume abantu ntibavyara sindakubesha mama yangu kandi je nibuka tukira abana twaryama mu bakobwa kandi bajyama bameze uko nyene kandi ntangorane nimye rero igihe mu gihe uba mu bihe bibi hari ibintu bidashobora kuduvuga hariyo emotion adashobora kuduvuga hariyo ma miskile adakora acaryama ariko ni nko kuvuga umugire attack yavuze ati ngo ikintu cambere atazopfa yibagiye kuri butoyi ngo nuko igihe bamwirukana muhera mwararanye ntiharebwa tubwira ingene mwararanye nawe ucira mwataka turashaka kumenya rero mwaraye hico gihe mbe yagutwaye hehe kugira iryo joro ntuzopfe ugibagiye kugira uvuge ati iryo joro sinzopfa ndagibagiye nuko haba hari ikindi kintu kiba cace kibo munsi n'ubu unyekiri ngaha muri servo uvuga uti iki aha kugira kivuye kizoba ikibazo okay ico gihe yarantwaye ahantu bari baba n'abandi bahungu nyene kubera bari baci kwiga nyene amatusha turagenda nyene turaraho hantu nabo bagenzi biwe nyene me ntiyigeze aryama vraiment we yaguma acunga security watinye kimwe kugira dutahe oya ndashaka kumenya d'abord oya mwiryo joro watinye iki kuko urumva wewe waguma ucunga security mwiryo joro watinye iki tuja kuri abo batipe twatanguye kwanza kwicara kwanza mu barabara twagiye twatashe nka saa 7 saa 8 turi mu barabara turicara mu ferege kaguma karira ndakabira ati tekereza ibintu bizoba byiza ahubwo murafise ukuntu amusozi ari hafi myatekereza hama mu nyuma nkivuga ati nakundi sishobora kumutwara muhira ngo mutama cyo yugurura mu brother wanje cyo yugurura umwango abone turi babiri ko wagiye urumye musubiye muri babiri gute urumva kiba problem naciye propose nyine batipe bari bapanze nyine hama babanyeshure twigana nyene hama cyo tujya kujyama kuri abo batipe gusa sinajya naraye nkanuye vraiment yes ukuri ku rukundo rwa Sisi rabutoyi rwatanguye ndashaka kumenya mbega kuki byafashe igihe kirekire bwa tubamenye parce que je butoyi naramumenye ikintu cababa mwaka ugomba kwire nari ndamuze mugabo Sisi nari ndamuze rero sintahura gute urukundo rwanyu nakumenye umwaka wose simenye Sisi kandi uvuga ngo uri mu rukundo byagenze gute Bo munchamake Sisi love yacu yagira iracamo novuga amaparasite mvuga amaparasite kubera twe twize telecommunication rero dukoresha terme zijya terme z'amatelekom urumva hari ukuntu twashobora guhebana tukavyongana hama tugasubirana nyene ibintu nk'ibyo rero kijya gihe twamenyanye kijya gihe vraiment ntitwari mu rukundo twaravanye gatoya hari ukuntu yashase gushuha ndambwira ati amazi arashuha nibagira ubumbeho weshuha neza nk'isafuriya ariko umenye neza yuko inkono bayikuye kuziko itegerezwa guhora ndamureka hagerega umwana w'umukobwa ashuje wo umureke agende hama niyabona buriya bushuhe bwa hariya ataco bumaze azuteruza kugaruka rero yarashushe ama ndamureka nenda kubaze ko bari warandeze kubera iki mbonanye n'umuhungu washavura oya ako urumva kubera nari mfise akantu ko kugukunda niyo mpamvu bidashobora kubura umukobwa urashobora kumuheba imyaka 5 ariko umvise mariage yiwe mariage iza kuba uri kwa muganga mwarahebanye imyaka 5 mwamushaka ntiturongoka oya hajya umuntu naho bumuhevye niyo mpamvu je nkunda guhanura bagenzi banje ntuzuhebe umuntu ukimukunda amakosa yose yagira resistant ariko ntumuhebe ukimukunda ko uba ushaka kwizanira ingorane hanyuma je ndibaza nuko ico nico cabitumye kijya gihe twari hafi cyane Sisi twari turavanye kandi sinari nta mwanya nari bise kuki urumva rero JDJ rero nafise umudemu twigeze gukundana wa yaho hajya ntwari kongo oya hajya twari turavanye ico gihe wakundana n'umukobwa yitwa nde oya ntawe nari mfise ndamuvuga izina ndamuvuge nta mukobwa nari mfise ndamuvuge vuga uwa musaza wawe pana wabutoye Hussein yahundana n'umukobwa yitwa Takia
makamba iwabo ubunya bibujumbura niwe byari bikundanye burya biraboneka nawe waramukunda gose wabimenye gute gushika nawe ushavura ukacuhitamwo kwiruka Gidi tubandanye shatu turekane n'ivyo bintu tubandanye n'ibintu ndashaka mbwira ingene kuko urumva yuko peut-être uraza abakobwa dufise ikindi kibazo nuko dufise yangorare iyo tubonye ikintu turacigumizamwo tukagihora hama hagera igihe tukavuga tuti reka byose tubimene wasanga yarankurikirana silencieusement ugasanga ariko arankurikirana ivyo nkora byose yabikurikirana ibintu nk'ivyo bica bituma gukweba cyangwa afatana nabo bashushe nkwipa gute ngunga naramurahiye mana yisi sisi wo uragomba ugende imyango je umukobwa yinjiye imyango ncanda yugurura atarinjira bayugaye ncanda yugurura je uragenda ni wavuga ati Useni ndaronse umuhungu azurukundo nka wewe aya ngunga oya nguyu acha bivuga none si ngacha mbeshuza ngunga sindiko ndiyemera aya majambo niko mvuga nawe yamambwira ni wa muronka nta pas de problème ngunga amubazi sisi ndashaka kumenya Useni bafise urukundo rumeze gute rutuma udashobora gutirigana ngo uje out of mind canke uje hanze y'urukundo Oya urukundo yo bafise sipanga ndaruvugire ngahanye batazonyibira gusa ubwo ari bwo gose yo bafise nije ndaruzi kandi rurampagije yani narizika tu ndoa lini sasa aha tugomba doze ikiganiro ndoa lini nzompamagara nze kurya umuceri je ngira mvuge mbwire abafana ba je kintu novuga hari abantu benshi cyane baguma badusaba mugire mariage abantu bari hanze yihugu bari ngaha je kintu ngira ndabasabe ikintu je ngira ndabasabe sivyo jewe butoye Useni nije ndi umugabo mu nzu kandi nije nzosuma nije nzotanga ratio urumva je ndafise akazi kiwanje abantu bose barakazi ni comedy urumva kandi comedy hari ibintu hari akazi udashobora kuvanga n'ibindi bintu aka kazi twe turimo sishobora kukavanga n'ibindi bintu kuko karantwara umwanya mwinshi umwanya ntari location mba ndiko ntegura ivyo nzokora urumva sasa abantu bose bifuza yuko tugira mariage Genesis nibaze badusupportinge kwanza ama views yabe menshi kugira bavuga kuratira ndotira amafaranga mvuga ati aya mafaranga rero buri kwezi ndayaronka reka ngire mariage twanikirana menyo tuvyuse bwitondo ni kwanikira menyo oya turaba comedian ariko rero uwezo bado jaruhusu niyo mpamvu ndiko ntera akamo abafana ba E+ yuko bo dusupportinga hama akazi kiwacu gatera imbere kugira ngo umuntu avuga ati ni nawo niko nawakika wa kupata kiasi kadhaa badufollowinge badukurikirane ibintu byacu babikurikirana ibintu byacu babipartaja kugira ngo badutere intege mvuga ati ata kesho nikikwama kuna baadhi ya sehemu ambapo pataninua imbere yuko turangiza ikiganiro cacu ndashaka kubaza nawe mufitaniye abana bangahe ubu nta mwana dufitaniye gusa je ngira ndakivuge mu Faransa nanakizi naragerageje kurondera ikibondo kandi Imana irakindonsa ariko iyo Mana nyine yakindonkeje niyo yasubiye kukintwara nyene tuvuga ati nta kundi nzokreya kandi bindi ko Imana yadupakiyemo imbuto zidashobora kuduheramo abahungu iyo ni chance dufise abahungu hari umuhungu urumva ngo yabaye monetize mbe bavyita monetize canke babyita monetize umuhungu yabaye monopause hari umuhungu urumva ngo ntakabaye monopause monetize nimba ari monopause monetize cyane kuba nashaka kuvuga ni monopause hari umuhungu urumva avuga ati yabaye monopause rero ko Imana yaduhaye imbuto ntacyo tuzotera hama turizeye ko hama tubagare hama mbe wateye inda babagara gute sawa hama ndibaza umwe wese arabagara c'est une experience abafise basigaye nyine wakoresha hariyo ubagara ahimbura ivyasi hari n'ubagara atera ibindi kurya nyene wabagara uzobandanye nubagara kurya nyene umutwe wogereza kube munini amatwi y'amaguru ameze nk'uko aguma mera nk'uko je ndibaza nuko vraiment twarahuye n'isanganya turabura umwana hama nyene
turiteze ko tuzoronka uwundi ariko si ubu vuba. Imana ibishatse tuzoronka uwundi. Abafana bacu ndabizi baradukunda, barifuza kutubona dufise ikibondo twaragize mariage, nuko babandanye badukurikirana kwa Mutama Gerard. Abantu bose bashaka ko tugira mariage badukurikirane ku byinshi bano b'Imana, kuko aka niko kazi kiwacu. Badukurikirane ku byinshi kwa Mutama Gerard official. Mudukurikirane ku byinshi kuko aka niko iyi niyo mirimo yiwacu ya minsi yose. Hama ndibaza ko biri kose tuzovyara akana keza ugerageje kura, kuko kuvyara umwana ni kujya ufata 1+1 égale 2. Ufata visage de Hussein plus visage de Sisi égale combien? Égale Hussein et Sisi. Voilà, ça sera très bon. Oya, par exemple je ndizi ngacanja kwa muganga aza yavyaye ngaca sanga yazanye umwana naturellement je abantu bavuga nisiga umukuru ariko ndazi ndafise inzobe ivyo ni vy'abantu ngasanga premièrement umwana arirabura Kanaji. Oya njanye naje arirabura nkazebede voilà. Deuxièmement nafise tete indéformable, nafise amaguru no kirabira ati merci ntacyo gusa tuzorondere tuzomurere Jabimbiye karero iyi ndasigwawe pas de problème twobandanye ariko ndabimenye umusavyaye oya yoca genda Ko tuzi ko muri amahasavye umwana sana bukuru naho vyisha bigenda gute? Attention aho hantu haragoye novuga gute ko ibintu byose bisa aho hantu haragoye vraiment nk'ubukuru amuteye inda ni iwanje vraiment none no bimenye gute ko atari iwanje byose birazi. Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwereko muradukurikirana kuri E+257. Shimira n'umuryango wa Butoyi. Hari ikibazo muzi umuryango wa Butoyi? Uvuze neza cyane. Nshimira n'umuryango wa Butoyi wemeye kuduha kino kiganiro vraiment natwenze amosozagira koroke, ariko kandi ndabamenyesha ko mushobora kugira subscribe kuri channel yacu kugira ngo muze murabona ibiganiro nk'ibi bizana entertainment itandukanye aho dukora mu bice bitandukanye, kandi like, comment na share yanyu turayikeneye. Ndabashimiye cyane. Thank you so much. Murakoze cyane namwe. Ciao ciao.